Bakunzi b'ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro mutegurirwa n'ibiro bijejwe kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Muri kino kiganiro tukaba tugaruka kuri bimwe mu bikorwa biriko birarangurwa n'abashingamateka muri iri sasa risanzwe rya Kigarama uyu mwaka w'2025. Kwigenekerezo rya mbere Kigarama umwaka w'2025 ni inama nshingamateka yugurura icese isasa risanzwe rya Kigarama mu 2025 rikaba ryuguruwe na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Fabrice Nkurunziza. Ni mu gihe umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe yari mu rugendo mu gihugu c'Uburusiya aho yari yitavye ubutumire bwa mugenzi we arongoye inama nshingamateka y'Uburusiya ariyo Duma d'Etat, yongera kandi anagendera ibibanza bitandukanye mu gisagara ca Moscow. Mu ijambo yashikirije icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yarashimiye abitavye ivyo birori, aranashimira abashingamateka bari bavuye mu karuhuko ku kugene bishikiye ku rubuga aho babaye hafi abenegihugu baserukira mu kubumviriza no kwegeranya ibibazo vyabo ngo bize bishikirizwe ababijejwe. Aranashikiriza n'ibindi bikorwa abashingamateka baranguye muri ako karuhuko. Les vacances parlementaires offrent une occasion propice pour les députés de se reconnecter avec la population et mieux connaître leurs besoins et leurs préoccupations. Akaruhuko k'abashingamateka kabaha akaryo ko kwegera bene gihugu kugira bamenye ibibazo n'ingorane bafise. Mu gihe kano karuhuko kahuriranye n'iyugururwa ry'umwaka w'ishure, abashingamateka barahimirije abene gihugu kubijanye n'akamaro k'ivyigwa mu iterambere ry'igihugu. Barateye intego ugwaruka kugira ngo bijukire amashuri maze igihugu kibandanye kironka indongozi zifise ubumenyi bukwiye buzoteza imbere igihugu. Ni navyo bizotuma yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka w'2040 Uburundi buteye imbere mu mwaka w'2060 ija mu ngiro. Abene gihugu barahimirijwe ku kamaro ko kwirinda ingwara zifatiye ku isuku rike, kwitura amavuriro n'abaganga kuko amagara meza ariyo soko y'iterambere. Kano karuhuko k'abashingamateka kahuriranye kandi n'irima ry'agatasi yuguruwe mu mpera z'ukwezi kwa Gitugutu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye. Mu gihe uburimyi ari igisata c'inkoramutima mu iterambere ry'igihugu, banyakubahwa abashingamateka baboneyeho akaryo ko guhamagarira bene gihugu kwijukira ibikorwa vy'uburimyi kugira ngo bagwize umwimbu. Baranabigishije ubuhinga bwiza bwo kurima no kuziganya amazi aheza akabafasha kuvomera imirima muci. Abagize ibiro vy'inama nshingamateka nabo nyene baragendeye abene gihugu kugira ngo babafashe kurangura imirimo itandukanye. Twarifadikanije n'abene gihugu hamwe n'ababarongoye mu ntara za Bujumbura, Burunga na Buhumuza mu bikorwa vy'iterambere rusangi mu manama atandukanye yo ku mitumba. Turagarukira kuri bantaho nikora turifadikanya nabo mu bisabisho mpuzamadini be no kurabira hamwe ingene amatora y'umwaka w'2025 yagenze. Inama nshingamateka yarifadikanije na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi mu birori vyo gushikiriza ba musitanteri bashasha barongoye amakomine atandukanye. Inama nshingamateka yarafashe mu minwe itegeko ry'umukuru w'igihugu risaba bene gihugu gushigikiza indongozi zabo ibikorwa vy'iterambere rusangi. Abubaho abashingamateka b'abakenyezi baritavye ihuriro ridasanzwe rigira gatandatu ry'abakenyezi b'indongozi ryabaye ku magenekerezo ya 21 na 22 mu Nyonyo umwaka wa 2025 ku civugo kigira kiti
kwitaho ubuzima bw'ugwaruka kugira ruzoshike mu bigero rushobora kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Ivyo bikorwa vyatunganijwe n'ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bikaba vyatewe iteka na nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Inama nshingamateka yarafashe mu minwe iciyumviro c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye ku kamaro ko kwitaho ubuzima bw'umwana akiri muto kuko ari vyo bimutegurira kuzovamwo umuntu azoteza imbere igihugu. Les honorables femmes parlementaires ont, quant à elles, pris part à la 6e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders qui s'est tenu du 21 au 22 novembre 2025 sur le thème les souhaits attentifs de l'enfance à la puberté pour un développement harmonieux. Fabrice Nkurunziza icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba yaciye kandi amenyesha integuro z'amategeko zitandatu zitegekanijwe kwirwa muri ico kiringo. En ce qui concerne l'analyse et le vote des lois, l'Assemblée nationale se penchera sur l'ordre du jour qui lui a été transmis par le gouvernement. Il s'agit des projets de loi suivants. Premièrement, projet de loi portant ratification par la République du Burundi de la Convention Kubijanye no kwiga no gutegura integuro z'amabwirizwa, inama nshingamateka izoshingira ku rutonde yahawe na leta. Integuro z'amabwirizwa zikurikira zikaba arizo ziri ku rutonde. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'ingoma ya Maroc, rijanye no gukuraho forode n'irishwa kabiri ridaciye mu mategeko. Integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano hagati y'igihugu c'u Burundi n'ingoma ya Maroc, rijanye n'igisata c'amasoko ntanga nguvu. Integuro y'ibwirizwa rijanye no gukingira amakuru ajanye n'umwidondoro w'umuntu, integuro y'ibwirizwa rijanye n'igisata c'imbuto zirobanuye, integuro y'ibwirizwa rijanye n'igisata c'amazi meza, integuro y'ibwirizwa rigenga sentare rijejwe kugenzura no kubahiriza amatungo ya leta. Projet de loi fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes et la procédure suivie devant la dite Cour. Nayo kuva ku igenekerezo rya kabiri gushika ku rya kane Kigarama uyu mwaka wa 2025 inama nshingamateka na nkenguzamateka bifatikanije n'ishiramwe gitaha abana UNICEF baratunganije ku murwa mukuru wa politiki Gitega inyigisho nkarishabwenge ku bashingamateka n'abakenguzamateka bari mu mirwi yamaho iraba ivy'ubutunzi. Muri ivyo vyigwa bakaba barigishijwe bafashijwe n'abahinga ibijanye n'ingene ibwirizwa rigenga amafaranga leta ikoresha ritegurwa, ingene ryigwa n'ingene jigwa mu ngiro. Barize kandi ibijanye n'ubuhinga bwo guharura no kugenzura ko amafaranga aba yategekanijwe gukoreshwa ariyo koreshwa. Bararabiye kandi hamwe n'ivyokorwa kugira ngo igihengeri c'amafaranga leta ibifise ivyo bita déficit budgétaire mu rurimi rw'igifaransa kihava n'ibindi. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bitavye izo nyigisho bamenyesheje ko zabaye zingirakamaro mu bikorwa vyabo vya misi yose nk'abaserukira bene gihugu. Tore duserukira bene gihugu turigisho ryabo n'urigisho ry'umuntu rero turegeranya ivyiyumviro vyabo hanyuma iyo hageze gutora ry'amabwirizwa rijejwe amafaranga leta ikoresha tukaraba ko ivyifuzo vyabo vyoba birimo. Izi nyigisho zabaye ingirakamaro kuko zatweretse yuko ibwirizwa rigenga amafaranga ya leta rifise ukuntu ryigwa ko niwo mutima vy'ukuri utatunganije neza ayo mafaranga ya leta nibizokoreka navyo ntibiba vyiza. Yambono kaziza rero twifuza gushikamwo igihugu cifashe u Burundi buteye imbere
iyo nteguro itiza kuba yayisunze kandi tukaraba iby'ukuri yuko urufaranga rwose winjiye wakoze ico wari gutekanirijwe. Ni igikorwa kibaye mu ntango y'ikiringo c'abashingamateka n'abakenguza amateka neza ko bizobigira akamaro cyane kuko benshi ni bashasha harimo abakera bari basanzwe bamaze kubikora ku muganaho nyene nabo bisanga ari bishasha ivyo twagiyemwo by'intunganya bushasha by'imigambi leta irangura bita PTBA benshi natwe usanga ari bishasha kandi bigenda bitera indi ariko tuja hamwe kugira dushobore gukarihirizwa ubwenge. Abo bashinga amateka n'abakenguza amateka baranashikirije n'ibintu vyihutirwa gukorwa mu maguru masha. Ibi byo tubona vyihutirwa cyane kugira bikunde kandi vyisunze impinyanyuro nshasha y'ukuntu ntwari tunganije ama province yagabanutse ama commune yagabanutse haniniya nuko hobone ku buryo burashe bwotuma amafaranga azo agenewe amakomine aja mu province hakaboneka uburyo kandi vyihuse cyane ku buryo umuntu yicaye mu bushikiranganje bujyanye ca leta agakurikirana biko biraba kandi bigakunda yuko ubwo buryo bushikira kare kuko mu makomine niho hazobera ugutunganya neza ivy'imigambi y'iterambere kandi ni umwene gihugu niwe birangurika. Ikindi twana ko cihutirwa cyane twebwe nk'abajejwe guserukira abene gihugu nuko kijya kijanye nuko gutegura urugero rw'amafaranga ruhabwa ubushikiranganje bwose ari ibintu byo kwihutirwa bikicarirwa bigatunganywa neza bikaba kare ku buryo abantu bamanuka hasi abashikiranganje bagatanga bakabo babizi ko niwe wabajejwe bakerekana neza ico tangurirwa ko nico kurikira ico twita reconsultation kandi bikaba kare ivyiyumviro bikegeranywa ijya migambi umugambi urashobora kuza ubikoze gihuti usanga kurangura bica bigorana cyane niya nivyo mbona muri kino gihe bikunije n'ivyo twize ko mwabonye ko harimo ibintu bijanye no gutegura umuntu abana b'igihugu b'u Burundi niwo kazoza. Abo bakurikiye izo nyigisho baranamenyesheje ko uruhara rw'umumwe wese ari ntangere kugira imigambi leta ishira imbere ishigwe mu ngiro neza. Ico dusaba abegwa bose n'ibikorwa byacu harimo burya n'imigwi nyamukuru itatu. Hariho twebwe nyene abashinga amateka n'abakenguza amateka. Ico twebwe dusabwa nuko tuba hafi y'abene gihugu mu kuranga ibikorwa byacu ko nakare turabaserukira tugakurikirana yuko ibigambi y'iterambere iza ishigwa no muri bwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha ari migambi iza yishura ku bibazo nyamukuru abene gihugu bafise. Ico tubasaba rero ubwo shigwa ibikorwa rwa leta nuko rutunganiriza imigambi iza yisho ku bibazo by'abene gihugu ishikira abene gihugu kandi itarenze barabe mbega amafaranga tubona ashobora kuboneka azodufasha mu mishigwa mu ngiro ry'ibikorwa angana gute mbega twotegekanya ibikorwa bimeze gute kugira ngo dutekanye ibikorwa bijanye n'uburyo dushobora kuronka bya bindi byo kusanga twatekanije amafaranga arengeye ayo tuzoronka twige navyo kubigabanya. Dusaba rwego rwa leta ko guheza rugapanga imigambi ijanye n'uburyo buzoshoboka kandi umugambi ni buzomara imyaka 5 ku mwaka wa mbere batubwiye bati mwaka wa mbere tuzokora ibikorwa bigera bijanye bizotwara amafaranga nuko aba ariyo dushira mu gitabo kigenga amafaranga leta izokoresha ibikurikira bikogukundi byo bizotuma dupanga ibikorwa bishobora gukoreka kandi dushobora no gusuzuma abene gihugu nabo tubasamagarira kugira ante ubwa mbere gukura amako mu mpuzu imigambi zoba muri zo biri muri gitabo c'amafaranga leta izokoresha hari yibasaba nabo gushiramwe amaboko
nabo bumve yuko ibikorwa by'iterambere ari iby'iwabo mugabo kandi banabe n'abareretsi kw'iterambere n'iryabo batube n'abareretsi mbega wa mugambi wari warategekanije ukorwa hanaha uno munsi ugezehe kumengura cumbagira byankirahe hanyuma bahitumenyeshe twebwe tubaserukira ko tubishikane ku rwego shingwa bikorwa rwa leta tubabaze tubabwire duti bujyanye iki cyari gukorwa uku none nticyakozwe dusigurire igisigaye icyo twese duhamagarirwa nk'abarundi ubwa mbere gihambaye cyane ni ugukomeza amahoro n'umutekano nk'ibyo byose turiko turavuga bikorwa ari uko igihugu gitekanye ari uko abenegihugu batekanye. Eka n'abatanze inyigisho barashikirije ibikorwa biheza bigakorwa kugira amafaranga leta ikoresha aguma aboneka. Twarabonye yuko kenshi na kenshi amahera yinjira mu kigega ca leta ariyo makeyi kurusha amahera akoreshwa mu kigega ca leta kubera kuko turazi amahera akoreshwa mu kigega ca leta akoreshwa mu migambi myinshi mu migambi na cane igize ibisata by'iterambere ry'igihugu. Nico gituma twabonye yuko kenshi kubera amahera akoreshwa ari menshi kurusha ayinjira, nico gituma haca hakoreshwa ubundi buryo kugira ngo turondere amahera ashobora kuza kunganira ajya asanzwe yatoje n'ikigega gisanzwe gitoza amahera cyitwa OBE. Twarabonye yuko uburyo na cane ari bubiri bwo kurondera ayandi mahera yongereza. Twarabonye yuko bwa mbere dushobora gukoresha uburyo bwo kurondera amahera hanze y'igihugu birashoboka. Bwa kabiri twarabonye yuko ngaha dushobora kuronka amahera dushobora gukoresha yongereza tugakura ngaha mu gihugu hagati na cyane dukoresheje amabanki n'ibindi bisata bikora nk'amabanki mugabo atari amabanki. Ico rero ni kimwe dushobora twita deficit budgetaire. Twarabonye ukuntu dushobora kuyifinansa. Ku munsi wo gusozera izo nyigisho abazitavye barashikirije ivyokorwa kugira ngo hagabanuke bimwe biboneka igihengeri kiba kiri mu mafaranga leta ikoresha. Muri ivyo ni nko gushira mu buryo bwa none ivyo bita digitalisation mu rurimi rw'igifaransa, ibijanye n'ingene amafaranga ya leta akoreshwa, guhana bihanukiriye abonona ubutunzi bw'igihugu, guhimiriza bene gihugu kumenya akamaro ko gutanga amakori, gukurikirana neza abantu bahabwa uturusho ku bintu binjiza mu Burundi, ivyo bita mu gifaransa exonération, gutegura imigambi ifatiye ku vyo abene gihugu bakeneye n'ibindi. Nayo waje serukira ishiramwe UNICEF muri ivyo bikorwa yamenyesheje ko iryo shirahamwe rizobandanya gushigikira imigambi ya leta y'u Burundi na cane muri yambana kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Muri risasa nyene rya Kigarama abashinga amateka barabandanije kwegera bene gihugu babashize imbere ngo bashigikire mu bikorwa by'iterambere. Aha tukavuga nk'urugendo rw'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka umushinga amateka Busesia Nkizimana yagize mu ntara ya Buhumuza asanzwe avukamwo, aho yifatikanije n'abene gihugu bo muri iyo ntara mu bikorwa by'iterambere rusangi byo gutanguza ibikorwa byo kubaka inyubakwa y'igorofa izobigeretse gatatu izoba ari biro by'intara ya Buhumuza. Muri ivyo bikorwa kabaye n'akaryo ko kwegeranya uburyo bwatanzwe n'abene gihugu imvukira n'abagenzi b'intara ya Buhumuza, hakaba hashoboye kwegeranywa amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 133 n'ibihumbi 500. Muri ayo umuryango w'umushinga amateka Busesia Nkizimana ukaba watanzemwo ayangana n'imiliyoni 10, ari kumwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara ya Buhumuza
icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yarashimiye abene gihugu ko kungene bitavye iyo bikorwa ari benshi, acahamagarira abarongoye intara gukoresha neza ubwo buryo. Yarabatekereye kandi n'izindi mpanuro ziganisha ku iterambere ry'imiryango n'iry'igihugu muri rusange. Nkengurukire mwebwe mwese mwaje kwifadikanya natwe abanyabuhumuza uno munsi, aho twari turamutse dutangura igikorwa cyo kubaka umushinge w'intara ya Buhumuza. Ni ikimenyetso gikomeye kandi kitabesha yuko abanyabuhumuza twese inguvu dufise tuzivanye mu mihingo itandukanye, kizodufasha rero kubandanya twicara hamwe tugategura imigambi itandukanye y'iterambere kugira ngo dushobore gushika muri bwa Burundi bwifashe muri 2040 kandi buteye imbere muri 2060. Tuzobandanya gushika ibi biro vyuzuye tukavyinjiramwo tukabikoreramwo ico bigenewe. Nakaryo rero ko gutera akamo n'abandi bose boba bataragira ico biyumvira guterera kugira ngo ibi biro vy'intara bishobore kuzura, kugira ngo nabo babandanye bakubita inzu ibipfusi kugira ngo bagume bazana, kuko na kare isorosoro igwira iyo iroye. Tubatera intege rero tuhimiriza abene gihugu kubandanya bitwararika ibikorwa by'iterambere nk'uko tubisabwa n'indongozi za kino gihugu cacu c'u Burundi, aho nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Varisito Ndayishimiye agira ati dukore kugira ngo umunwa wose ushobore kuronka ico ufungura ndetse n'umufuko wose ushobore kuronka amafaranga. Ivyo rero mu kugira ngo tubishikeko ntivyizana uko, hariho ivyo dusabwa. Dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu, abari kumarigara bakayavako, hanyuma bagakora. Mu gukora hariho n'ubuhinga busabwa, baraduteye akamo abajejwe ivy'uburimyi yuko tubwirizwa guca imikobeko mu ndimiro zacu kugira ngo tuyikingire inkukura, isi igumane akanovera kuko umwimbu uca wongerekana. Abataraca imikobeko rero mu ndimo zabo turabateye akamo kugira ngo babandanye bitunganya. Tubandanye rero tubatumirira kubumbatira amahoro n'umutekano, kuko imigambi yose twoyikora tukagwiza umwimbu ariko tutagira amahoro n'umutekano ntivyokunda yuko tubifungura. Inyuma y'ivyo bikorwa umushingamateka Busesia Nkizimana akaba yaciye atanga imfashanyo y'ibifungurwa hamwe n'ibindi vyankenerwa ku miryango 100 y'abatishoboye. Ivyo bikorwa bikaba kandi vyari vyitabwe n'umushikiranganje wo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba, umushikiranganje w'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, icegera c'umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD, umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara ya Buhumuza, abagize ishirahamwe bene Samuragwa n'abandi.
bashinga amateka kandi baritabiriye inkino zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hisunzwe ingingo ya 49 y'itegeko rishinga umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. Inama nshinga amateka na nkenguza amateka z'u Burundi zaritabiriye inkino ku nshuro igira 15 zihuza abashinga amateka n'abakenguza amateka bo mu bihugu byo muri uwo muryango. Izo nkino zikabera mu gihugu cy'u Buganda ku mugwa mukuru Kampala, zitegekanijwe kuva ku igenekerezo rya 6 gushika ku rya 16 Kigarama mu mwaka wa 2025. Muri izo nkino haba mu mupira w'amaguru ndetse n'umupira w'amaboko netball, imirwi yose ikagenda yerekana ubuhinga n'ishaka ryo gutsinda. Ariko rero bakavuga ko badashimbere cyane ugutsinda, ahubwo igikuru ari ugukomeza ukunywana ndetse no kumenyana. Ninonga dusozereye kino kiganiro, turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.